babizi barabizi n'ubu bose uko agatezerano yuko kuri Gaston yaraka mbega twarutu nzinzwe ari bluetooth na kuna nyina shaka mbaza ati mbega muracara badisigana none hari undi muganga watubonye hari undi mwambaro uramubona oya namwebwe nta wundi mugambwe kumbura jewe ashaka ibyerekeye umugambwe nibaza yuko nta wundi mugambwe jewe nojamwo yego ubu ndi umugambwe wa Yesu yego kwera bwa mbere uvuze mu mwaka wa 2027 nturahashika kandi ibyo kuvuga ngo kwitoza byo kuvuga kwitoza je ntavyo ndavuga ko nzo kwitoza abarundi bo kwizera hamwe abarundi bo kwizera utabasabye ko bakwizera nige nabasabye ntibantoye nibaza yuko rero ivyo n'umugambi woza mu nyuma kiriya gihe bavuze bati turabakuye mu mugambi w'ipro ceragana kuri ko baramaze kunkuru igihe ryari rigize igihe incuro y'icenda mugabo nagumye ndiwe kiriya y'icenda baramaze kumfuta mu mugambi w'incuro y'icenda mugabo ntigera mvamo n'uburo mvuze ngo ndavuyemo nije ndabona ndavyishakiye gusa soko wanyirukanye kuko mu nyuma abo nyene bari kumwe na Mbayahaga naragiragije uko bishobora kose barunga hamwe n'uwo mukuru w'umugambwe baravuze ko batashaka mugabo byavuye binkwegera muravuga ati bwa bundi niwe wari wabatumye baje bati ni wari wabatumye mugabo ntacivye n'ibya politiki ariko bimeze mugabo ikintu cyamaze kuba uracemanga anzwe haje umupira urukino ingene ruko ruragenda ntiworubaza umukinyi ubaza umurorereze w'inyuma y'ikibuga kuko aho twaje kumurondera hose twarabona ko ari yandanje uyu muntu kuko twabona aba baho naho bari kumwe ntibamukunda kandi yarabibonye nikimenya yamenya nibo amatora aheze abo bari kumwe rero bagarutse bamufuta mu mugamba kandi bari ko baje abantu sibeza nawe ntibagukunda nta migambi zibagufitiye ngoya ngo mugomba kuduteranya tutisaba ni mwibandanirize mugabo twebwe ntitwoza kugwa umutego twawubonye tugiye kwitorera urundi mugamba mugasubira ikimbabaza nuko hariho bamwe bagi ukamuramusa ntakuraho mwari kumwe kuko igihe mumaranye nico gihe cya kampanye n'umwanya muto cyane gose utotuma ufuta imibano nigendane muramusanganye ivyo rero ni jewe nikomeze Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwerereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. Kandamutse ariko tukiramo bose bari mu mico gitandukanye, abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania, muri Kenya, Iburaya ndetse mu kuyindi migabane igize isi n'abaramutse cyane gose. Turi n'iteka ridasanzwe. Ariko kandi mbere ko ndabakira mbanza kwisukiza cyane gusaba imbabazi mfise ijwi ritameze neza ukuntu kubera ko sizi byamfashe ariko kandi tuzaganira n'abantu nkunda n'abantu nubaha n'abanagira amahirwe kandi yo kwicarana nabo niteka ridasanzwe ndi kumwe na honorable Gaston Sindimo nkaba ndi kumwe kandi na Apotre Isidore Mbayahaga niteka ridasanzwe ndabakiriye kwanza murakoze umeze neza shokeza ka microphone kugira ngo tuganire neza kaze cyane rero murakoze uramutse abakunzi ba Magic Channel nabaramukije naje ndabaramukije muri Imana bari namwe kandi abashimira ko mwaduhamagaye sawa akindi muvuga yes bon iteka ridasanzwe ko ndakunda bivuga nizera ko nako dukurikirana biteguye kumbure kugira ngo tuganirize novuga nagira mvuge ngo abubahwa aro kandi nabubahwa ndabaganiriza ku bigiye bitandukanye tuganire ku gihugu tuganire ku buzima bugiye butandukanye ndetse nabo nyine ubwabo ariko uno munsi turi kumwe na Apotre Mbayahaga turi kumwe na honorable Gaston ariko kandi ndashaka tuganire tuve kuri honorable na Apotre tuje kumenya Isidore Mbayahaga na Gaston Sindimo bamenyanye ryari vyagenze gute tangurira kuri mukuru je nibaza yuko Isidore Mbayahaga ni inshuti kabindi ngo twatuvukana hanyuma Isidore Mbayahaga twamenyanye dukuze mugabo kuva tumenyanye twagumye turabagenzi twamenyanye cyane mu mugambo wadasigana iprone turabadasigana iprone
hanyuma Mbayahaga turakorana mu biro by'ikigega cy'umukuru w'igihugu ama rero niho rero twace tuvukanishwa nyakuvukanishwa hanyuma rero Mbayahaga mu buzima bwe bwa misi yose turamana turavugana twama turi kumwe mbere kingoye turavugana tukagitorera inyisho hanyuma rero mu buzima bisanzwe abavukana ariko vyama hari icyo tudahuje nta ngorane mugabo ubuvukana buguma buri biramaze gushika akaba ari ibintu mudahurizako ariko imbere ko twaza kubishikako baganira kwanza yavuze nge nakuze umuzi gute honorable byinshi yabivuze nivyo twamenyanye nyene tukuze duhuriye ku kazi bwa mbere mugabo bizaranye umugambwe w'abadasigana iprono rero twarakoranye muri wo hanyuma mugambwe iprono kumwe wa muri mu nzego murabizi twarahuriye mu nzego z'igihugu wewe ari chef de cabinet kwa vice president nanje ndi chef de protocole hanyuma rero turatangwana urugendo rundi rwa politike kandi uko yabivuze hari ipfundo twapfundikiye aho hantu kandi ryageze ico rigerako naho rero ubucuti bwagiye bukomera hirya y'ivyo rero nkuko yabivuze twarabanye turakundana turamera nk'abagenzi mbere tumera nk'abavukanye ku buryo no mu miryango iwacu babimenya kuko ego burya mu muryango wawe barazi yuko abana b'iwanje bamwita tonto abiwe banyita tonto vrai biraryoshe ubucuti bwanyu tuve mugamba ubucuti bwanyu bwashingiye kuko nubwo abantu bamuhuriye mu kazi hariho abantu mutavugana kumbura ariko hakaba n'undi muntu usanga mugiye mubaye proche bwashingiye ku kikwanza iki mwahuriyemo bo ubwa mbere hoho tutarashika ku byo dutandukanirako yego gasto n'umuntu mwiza n'umuntu w'umutima wagutse n'umuntu urumva ubona ko ufise ibibazo umuntu yashobora kuvuga ati naka niwe twovugana nkumva icyo bivuga ko mugabo ahanini kugira umuntu bive mu byo gukorana bive mu byo kuba mu ishirahamwe kanaka muri mu byitwa by'ubushuti niki uyo muntu umva ko imitima iba yamaze kwegerana gusumba uko yegeranira muri bya bindi bamuhuriramo yego kurya bivuze nibyo hari n'udutazana badutaziriye twe nawe bari barabizi n'ubu bose uko agatezerano yuko kuri Gaston yaraka bega twarutu nzinzi ari bluetooth na nibyo yego Bonchera kugira ko nuko mu byukuri turabagenzi turi inshuti kurengera ivyo bindi bishobora kuba biri yego kuko naho biba biriho turahurira hantu tukaganira ibyacu ivyo twapfuye ntivyosomba ivyo dupfana yego rumba naho rero ingene shaka tuganira shaka ko turaza gucangacanga ubuzima bugiye butandukanye ku muroganzo cyo kwisanga turi mu bintu bimeze neza cyane gose Mbayahaga uzwi nk'umuntu avuga ukuri kwinshi ikintu ukivuga uko kiri mu gihe abandi bavuga mu mvugo mbabarira amatwi cyangwa bagacisha ku ruhande ndakene kumenya ubanye gute n'abandi bavuga ubutumwa ubwa mbere ho umuntu wese afise uko yahamagaba tubanye neza cyo ndavuga ubutumwa ubutumwa nyene nkuko Imana iba yabumpaye yego hanyuma nk'ibyo uvuze nivyo kuko mu kuvuga ubutumwa ntubugomba kunezereza umuntu n'umwe unezereza Imana kuko niyo uba wemeye gukorera muri ico gihe rero hariho nk'abantu kuko biranditse muri Bibiliya yuko mu bihe bya nyuma kandi nibaza ko aribyo turimwo hazokwaduka abantu benshi bigira abakozi b'Imana bavugishwe ibinyoma muri ico gihe rero ugiye kuvuga ukuri rero babandi bahamagara mugabo bagahamagarwa na shitani je bakihamagara bakaja kuvuga ibinyoma no kubesha abantu urumva abantu ntimwobana neza yego nta confrontation haba mugabo urumva yuko musanzwe ubutumwa bwawe busa nuko burabononera muri ico gihe rero nta mutima uhagarara kuko umwe wese azotanga raporo kuba muhamagaye ego mugabo hariho kumbure ama message canke ama commentaire uhuru ubona ku bandi bavuga butumwa canke ibingene bakora bakavuga ibintu mu mvugo mbabarira amatwi ariko wewe ugatinyuka kuvuga ukuri udaciye ku ruhande
uzohaba utora bibiri usome icete cya kabiri Pawulo yandikiye abikorinde yego mu gice cy'umunani umurongo wa 13 havuga ngo twebwe ntidushobora kugwanya ukuri kuko duteza kwama turi mu ruhande ukuri ivyo rero urumva uhagarara muri uwo murongo karyamamwe ukicaramwo ibisigaye bindi atari ukuri z'ibyawe hanyuma ikindi nacyo urumva ikinyoma biratubwira yuko cyabyawe na shetani shetani rero wagiteye inda shetani ntabyonze umugabo bibiliya biravuga yuko niwe yacibyariye mu gihe rero uvuga ikinyoma wa shetani rero Yesu nshaka kuba shetani nkereye kuba w'Imana nzovuga ukuri gusa uzovuga ukuri aho kuri yes uhora wumviriza Apotre Mbayahaga naye majambo kumbure canke ni biye bintu yamavuga kumva ati uyu mugabo koko avuga ukuri gusumba abandi bantu nkuko mu musanze muri proche naye majambo koko agutera intege kuri Apotre urumva bwa mbere na Bibiliya niyo yayinyigishije kuko na Bibiliya niyo yayinyigishije n'imirongo ya Bibiliya niyo yayinyigishije tukiri kumwe tukivana tugikorana sinamara kubwiye hama rero kuko arafise ukuntu azi gusigura Bibiliya kandi akayisigura mu majambo we wumva ubundi yumva utamfobeko irimwo bice bitaro realisme mu bivyo avuga byinshi n'abantu bamukundira avuga ubuzima busanzwe nta ikinyegezwa ko bavuga abandi hari ibinyegezwa mu binyegezwa biri inyuma bavuga ikintu ubuzima bwa misi yose ubuzima ubamwo ubuzima tubamwo urumva rero c'est vraiment ni don afise don no siyo kwigishije mu Imana no kuyaka no gutera iswari niko bimeze bibaza yuko si bya bose urumva hari abandi bakoresha ibinyegezwa canke bagahekenya amajambo sinzi ingene bimeze mugabo we ni la vie yawe we na jewe n'abandi ya misi yose nicyo gituma rero n'abantu bamukunda benshi cyane gose yes but cyo twagangahanye kandi muri mwese muri mu bakuye mu mugambwe igihe kimwe ariko no musi mukaba mudasangiye imbona eske wabakuriye umugambwe ikosa rimwe canke ikintu kimwe igihe mwakugwa mu mugambwe yari igihe kimwe secrétaire général niyishu nibaza ko n'ugwandiko gwari rumwe yego handitse ko ariko jewe atari yishura ivyo nta n'icyo nobishira ku buremere bunini cyane kuko umugambwe so kuba izina riri mu mpapuro canke ahantu kanaka nibaza yuko mu bisanzwe nakarangamutima karangamutima rero nta muntu akirukana akaba mu muntu urumva naho baba baramufusa cyangwa bagafuta uwundi yagomba ari umudasigana mu gihe acyumba akarangamutima ko ubudasigana kari muri bo nkuko aje kubivuga ubudasigana ni kami ka muntu n'ubudasigana binya byo kuvuga ngo bagufuse bagizene nibaza yuko atari umuntu wenyine yigiriye nta muntu yovuga ngo afuse umugambwe naka ko ziya mpapuro zo mu mugambwe ajya marisi y'ababagira nayo abana b'abantu tugira twenyene mugabo kami ka muntu wumva ko mudasigana uguma uri mudasigana aho uri hose nibaza yuko ababigize nibaza ko bari bafise intumbero izi canke izindi mwaco novuga nuko gushikuba tuca badasigana nico kinanyira chaka mbaza ati mbega muracara badasigana none hari undi muganga watubonye hari undi mwambaro uramubona oya namwebwe nta wundi mugambwe kumbura jewe ashaka ivyerekeye umugambwe nibaza yuko nta wundi mugambwe jewe nojamwo mugabo nuwo nari ndimwe wa iprona sinibaza yuko wosura kumbonamo cyane mugabo nzogumana urengaza bwo gutora yego ubu ndi mu mugambwe wa Yesu yego kwe mugabo gutora nukongorera umuntu ati urafasha naka migambi yiwe mbona ari myiza ubwo n'uburenganzira bw'umurundi wari we wese kuko imbere yuko umuntu w'umukozi w'Imana aguma afise ubwene gihugu aguma afise nationality afise kandi icyo agomba guterera
mu mibereho y'igihugu ciwe haba mu bya politike mu by'imibano n'ahandi hose araterera mugabo muri ico gihe burya wanashaka ikintu gihambaye so kwitwa ngo uri mu mugambwe kanaka ikintu gihambaye no kuvuga umaziki mu mibereho y'igihugu woterera iki kuko kuburi mu mugambwe kanaka mugabo uri murakimazi atakintu wofasha abagenzawe kugira ubuzima buhinduke canke umubano mwiza ubeho no kuvuga ico kintu nubwo umuntu yociyambika cyane no kuraba kimarika abandi rero muri ico gihe rero nibaza yuko ngombye kwishura ikibazo je kuva kiriya gihe bavuze bati turabakuye mu mugambwe w'ipro ceragana kure ko baramaze kunkuru igira ryari rigize igicuro gicenda mugabo nagumye ndiwe kiriya gicenda baramaze kumfuta mu mugambwe inshuro 9 mugabo ntigera mvamo n'uburo mvuze ngo ndavuyemo nije ndabona ndavyishakiye gusa soko wanyirukanye bisigura yuko nuno munsi hari ikintu kumbe gishobora kuba ukumva ngo banditse ngo urundi gwandiko yego muri make ivyo banditse bijya nta gaciro bifise kuko nta n'amateko byari bikurikije nibaza yuko abantu batoja ngaho ngo bavuge ko mugabo nabwiye ngo nakaranga mutima ni nkuko umuntu yo kwandika uwo munsi ati ndagukuye ejo mu gitondo babandi yitwa ngo aratwara bakamukura bagace bazana wenyene nawe ugasubira kumutwara we wumva bijya noneho nta muntu afise ingene yorongora umugambwe ashira imbere kwirukana abantu umugambwe ahubwo agomba kugwiza abanywanyi none uca wirukana abo wari ufise hama gaca uvuga yuko uri ndongozi yitwa ngo wisamburira ko nka ntuzeye sinzi ukuntu babivuga nyimene isambure ko nyimene bisanzwe nibaza yuko igihambaye no kuraba ufise iki muri wewe ifise ishakirihe ufise intererano yihe ku gihugu cawe ufise intererano yihe mu mubano w'abandi muri societe gusumba uko kwitwa umunaka yego uvuze ikintu gikomeye cyane gose cuko nubwo bogira gute bagufutse icuri 9 byari inshuro y'icenda yari igicuri 9 ariko nuno munsi ashobora kuba ikindi kintu umva ngo Isidore Mbayahaga ngo bamufuse kandi ku bwanyu mubivuga kwiki bijanye n'urya gwandiko je ubwa mbere urya gwandiko si ndabona nta valeur juridique rufise ubwa mbere ni imvo za politiki n'ibindi vya politiki hanyuma nakubwiye yuko ubudasigana na kanikami ka muntu hanyuma rero bijyanye nk'uko babivuze ni ibintu bagize icyo bita bricolage bidafise amategeko bidasifise ubwa mbere ikibazo bagize kuri jewe nuko wazo tuvuye mu matora tuvuye mu matora ugiyeyo kutagira intumbero imwe kutagira ihangiro rimwe n'umuntu so kuvuga ngo yuko muba mwacanye mu mwankanye niyo periode nyene afise kuko mu mugambwe arabale de tendance nyinshi kandi izo tendance nyinshi nizo zigira umugambo kugira ngo ukomere hama rero bumvise ko turi kubera Mbayahaga kubera byabaye matora kandi nabo nyene bari bafise iyo numbero ngiyo nyene baje bagoragiye hamwe n'umumenja urumva rero je tendance washoga tendance mugabo ugeze bikaguma kandi après la tendance turasubira tukavansa raba gauche droite zamazi baho a gauche imisi yose akwa mukagira tendance yindi akagira tendance mugabo après muguma mwese murabaki nabadasigara kuko gushura munsi naho ni mwambaro ndambara naho nyene ntaho ni mwambaro arambara gushikira naka cyangwa gushikira naka n'uburenganzira bw'umuntu wari wese kandi nituzobitukanire ngo nuko ushikiye naka oya Jesse komeze mu mutima wawe wumva uti jewe ngibitoki karibu cenirira ibijumba none ari ngorano ngiri ufite ko izo bamvuze ikintu gikomeye cyane gose ni giki cokogwa kugira ngo uno munsi umugambwe w'Iprona usubiye kwiyubaka nko wahotse bazuyu akibirimwo cyane jewe Mbayahaga kwiti ubwa mbere Mbayahaga uno munsi mukagwiye afise ishusho yindi yakoreye umukozi w'Imana mugabo muri we yakubwiye ko abidasigana uno munsi mugabo asigana Iprona ndabona bari kwaragira alternative zo kugira ngo baje hamwe kuja hamwe ni vyiza cyane kandi twabisavye kuva kera twabisavye imbere y'amatora kugira ngo tuje mu matora turi hamwe
il n'est jamais tard de bien faire bariko barabikora bikagenda neza twebwe naho bavuga ati byagenze neza tutarimwo umugabo mugenze neza turaryoherwa none bizogenda neza hari abandi batarimwo ntibyoshoboka nicyo gituma rero mvuga nti rero la réunification ntikumira donc urumva ni bose kandi bavuga ati twe tuvuga tuti nka jewe ese vyorama ese vyogenda neza ko navuze ati amahoro akaboneka tuzoyavumba ko nk'abandi tuzovuma nk'abandi kuko mugambwe nawe kubwiye mugambwe sikasi mugambwe usanzwe mugabo avuga ati uno munsi abagize tentative yo kudukura baciye inyuma y'amategeko bo kwikubita agashi hanyuma bakaja mu mategeko tukaja hamwe tugapfune nk'uko twe twese mushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu mbega muribaza yuko vyokunda ko umuganga usura kumena ko ari umeze kera mu bisanzwe yaba hariho iyo mbono yo kuvuga yuko icyumviro cy'abawurongo ari cyo guhuza no kwegeranya abadasigana bose mu butandukane bwabo kuko hari amababa menshi y'uwo mugambwe yego mugira ari ico cyumviro cyo kuvuga ati reka turabe dusubire hamwe hanyuma twubaka umugambwe ukomeye ivyo ni slogan nziza muga nuko amatwa nsumira uko biriko biragenda nuko nubundi bagomba kungana bamwe birukana abandi muri ico gihe urumva ko ya esprit c'est l'esprit de l'unification ni peut-être un esprit de récupération mugabo urumva bwabo n'ubundi bya bice bigumamwo rero muri ico gihe rero nibaza yuko yaba abantu bo kumvirije bakaja hamwe bakarabika isumba ikindi yego bagashira washaka umugambwe imbere ntibashira inyungu z'umwe imbere nico cyoshobotse yuko umugambwe ushobora kubaho yego mugabo no munsi bigumye uko yuko mbona kuko je ko bwanje abari nkingi zikomakomeye washaka z'umugambwe nibo bitwa ko bari hanze uyu munsi kandi kintu cyo mwibagira twimirije amatora abantu mu gutora na burazi batora umuntu biyumvamwo none nimba uwo biyumvamwo canke uwahora aja kubarondera babwira imigabo n'imigambi uno munsi atagifuza ubwo burenganzira ni haja kugera ayo matora uwo muntu azotora bizogenda gute aho rero ni bya bindi baca bagenda bakidoga ngomba yahaga yafasha abadasigana yabajanye muri sendevute gutora mu kandida wabo none we wumva none ubuze utora mu biwanyu utora umubanyi utora umugenzi muri ico gihe rero ni barabe impamvu zagumye zituma ivyo bintu biba none munsi rero ugiye kubiraba none abo iryo sinzi ryose cy'abadasigana bari kumwe na Gaston bari kumwe na banaka nabo twari kumwe kuko bose sinabinjiranye mu isengero sivyo none ejo ko hageze amatora iyo masse yose yabo bantu wibaze ko atazoja gutora none wibaze ko izotora iprona yabirukanye izotora umuntu yavuze ati tora injugunjuga mutera aba bantu bagende ejo azobaje imbere avuga ati rero ko naho nabirukanye mpamajwe ntibikunda ayo majwi rero hari undi azoyareka ipera no kuvuga wa mugambo iprona n'ubundi biragoye ibyaho mu mwaka wa 2020 honorable Gasosi ndimwo yari mu bitoza ariko muri ico gihe namege mariko nk'umugambo bwa mu nyuma tubona Apotre Mbayahaga ntari mu bashigikiye Gasosi ndimwo yagenze gute nihica biteye arabizi kuko imbere yaho twe twaranamurondeye wanashaka kuko twaramushaka yego kuko turamuzi yego mugabe ikibazo yari afise yari maranture yari kumwe n'abantu tubona ko twe dushobora kuja inyuma kore ivyiyumviro byabo n'ubundi twarabona ko ari bya vyiyumviro bitari byo n'abantu babakunze ibindi twari babwira amaso mu yandi abo bandi bari kumwe je n'ubu naragiye kumusaba umubonana ari cega cy'umukuru w'igihugu ndavuga nti mugenzi urabona ubutego burageze urabona ko mwadukumiriye kuko nawe harageze igihe adutera gakokora kubera abo bantu bari kumwe mugabo rero ko bigeze reka rero bya bintu dupfa tubaye tubihambe tubishire ku ruhande nyabuna dusubire hamwe kugira tujye mu matora turi kumwe twese urabyumva hanyuma uyu yaravyumva mugabo agirishije inama petete abo bandi ntibemera yego uravyumva muri ico gihe bidakunze twe twaragiye turavuga tuti rero cyane naje nka kabiri ni bari ka kabiri umenga yego ntibyakunda amatora arindagira rero ico kintu kitaraba ndamusezera ndaganiriye yewe rero ibintu bitameze gutyo cyese nzoze nyuma yanyu
kandi twasezeranye twari turasezerana amahoro kabisa nta n'umwiko aranambwira ati burya naho ugiye nije nzosinda amatora ibone chance Yego. afise ibindi biharuro vyiwe urabona umukinyi wa politique afise ingene harura ibintu yes arambwira azo ati nyabuna reka kugira nti wapi nanje ivyo biharuro mbona ufise je mbona umenga ntibizoshika dusezerana amahoro hanyuma rero ku munsi munaka amatora ageze twebwe turavuga tuti ibyo byose rero umuntu mukuru mu gutora atora umugambi sibyo ntatora umukandida cyangwa atora umugambi kuko mu bisanzwe umugambi mukuru burya n'igihugu yego igihugu ni umugambi mukuru muri ico gihe turaraba rero imigambi yari ihari bose turasoma ama projet de société yabo dusanga umukandida wa CNDD-FDD avize ivyiyumviro vyiza mbere washaka birimwo mu vyo kwa gasore yaharanira tuti ngo twiyegeranye rero ubu urumva kampanya yitanguriye igisozi niho yayugururiye ntango duca turakusanya duca twicomokera bugenda n'amadarapo yipona twebwe bagenzi twavyihweye usanga twoza kongereza amajwi mu yanyu kandi Imana ishimwe kuko uwo twashikiye havuye aca natsinda amatora mu nyuma rero turagaruka ubugenzi burabandanya n'ubu ndi sawa ntangorane muri kiriya gihe mwavyakiriye gute mubonye bamwe mu bagenzi ba inshuti nsoma mbike bagiye gushikira undi mugambo bo bwa mbere nkuko yabivuze jewe mu mibereho yanje nta muntu dutata burundu ngo agende tugireyo ivyo niyo migenzo yiwanje hanyuma rero twigije amatora nkuko yabivuze baraje barandaba siwe wenyene n'abandi barandaba ati ivyo byose uburongozi bw'umugambo turabe ingene buveho mbere ico gihe nari hanze no kuba hanze sanga habaye induru ngaha nashitse suka mu mabisi hanyuma ndiyumvira nti mbega uno munsi 2019 tugiye muri ivyo vyo gukurakuranako vyogenda gute hanyuma bamwe mubo bari kumwe baranyemereye haraba gusubiza hamwe bamwe mubo bari kumwe baranyemereye gusubiza hamwe kuko navuga ati nitwokura umukuru umugambwe nitwohunganya inzego tugiye tuje mu matora reka ahubwo tuzishigikire hanyuma amatora aheze tuja mu matora duhindure inzego z'umugambwe niko jewe muri Amerika navyumva hanyuma rero umugenzi tutavyumva kumwe nukuri n'uburenganzira bwiwe jewe mba ndaba kuko la direction iyo tuyihungabanya byari kukunda iyo tuyihungabanya twari kwihungabanya hanyuma tukashira inzego zindi tukaja amatora hanyuma kandi yaza batangura nari kuronka no mu nyuma y'izo gihe kuko mu nyuma abonyene bari kumwe na Mbayahaga naragiragije uko bishobora kose barunga hamwe n'uwo mukuru w'umugambwe baravuze ko batashaka mugabo byavuye binkwegera muravuga ati bwa bundi niwe wari wabatumye baje bati ni wari wabatumye mugabo ntacivye n'ibya politike ariko bimeze mugabo ikintu cyamaze kuba uracemanga ego uracemanga j'ai voulu sauvegarder les intérêts de la direction du parti ni ngorane nyinshi urumva haraho uvuga ati umugenzi n'umugambwe haraho rero uvuga ati jewe je sauvegarde le parti ibyo byarabaye kandi gushika no munsi jewe agiye n'umunsi bagenda munsi bagira declaration yawo bwa mbere yari ku Musaga Twitter yanje ya mbere naciye mvuga ati naciye mfelicita abagiye c'est vrai yego Twitter uzuraba Twitter naciye mfelicita ati murakoze umugambo kanaka murakoze ko mwaronse bamwe mu banywanyi bacu bahumvise imigambi yanyu koko byari bivibwira uwo munsi nyene bagira iyo declaration naciye ngira Twitter ishigikira umugambo washoboye kubumvisha ngo bashigikire okay aho nyene koko byari bivibwina mu mutima cyane gose undi kujya ngabone ko nabikoze ndakubwira mu mugambwe nico ndeze dutahurije n'abandi kuba mu mugambwe si ubwansi buba burimo kandi uyu agiye muri uwo mugambwe si umwansi wanje yavuze jewe kuko ni ndakubwira agashika ndazi ko atazonyica agashika ndazi yuko nyotewe atazonyoterwa je ni nashika nuko nyene mugo avuze ati jewe nukuri kinju ntayonywa je nywa isange none yamuramiza
ntibikunda kandi naho rero ugiye kumufata ngo yamuramire ntayanywa kandi urwango rugaca ruzaho ati vomye uti nukuri hariya hari kinje genda bari isoko yawe hanyuma rero ubugenzi bugumeho umunsi bagideklara iyo action yabo jewe naciye ngira felicitation ku mugambwe washoboye kubumvisha ni nkuko nanje ari abasendete abaparepeutu nanje twari kumwe niko bimeze mu migambwe ntihagira umugambwe ni nije ni nk'umupira muje gukinana mugasubira ikimbabaza nuko hariho bamwe bagira ukamuramusa ntakuramutse mwari kumwe kuko igihe mumaranye nico gihe cya kampanye n'umwanya mutoye cyane gose utotuma ufuta imibano n'imigenderanire muramusanganye ivyo rero ni jewe nikomeze ibintu bibaye biraheze tubananye ibindi bishasha ariko mugabo ico namubwira yarakibonye bo kukibona ko hajya mu bisanzwe hajya umupira urukino ingene ruriko ruragenda ntiworubaza umukinyi ubaza umurorerezi w'inyuma y'ikibuga kuko aho twaja kumurondera hose twarabona ko ari yandanje uyu muntu kuko twabona ati aba baho naho bari kumwe ntibamukunda kandi yarabibonye nikimenya yamenye nibo amatora aheze abo bari kumwe nibo bagarutse bamufuta mu mugamba kandi bari ko baje abantu sibeza nawe ntibagukunda nta migambi zibagufitiye ngoyo ngo mugomba kuduteranya tuti sawa ni mwibandaniriza mugabo twebwe ntitwoza ahubwo umutego twawubonye tugiye kwitorera urundi mugamba nitwaheza amatora tuzogaruka tusoye turabimwe tubisanasana ubu rero babandi rakashareka abo yagiriye kandi yabagiriye neza kwera hanya bibiri yivuga ati Dawidi yidoza avuga ati kimbaraje nuko abonambitse abona gaburiye nabona hayeho barara nibo bahindukiye bambera abanse abo yarazi yuko bahagararanye muri urwo rugamba rurimo mu nyuma gatoya uno muzi nibo bahindutse bavuga ati nagenda urashobora gufata umuntu yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe yabaye ntuze vice president de la republique urumva uwo muntu ukavuga ngo uramwatse statut y'ubudasigana ivyo bintu mva bishoboka oya ntibiba oya hamuka ufise uburongozi bwitwa gwiki amvete harimo manque de dimanche canke manque de maturité politique kuko ushobora kuraba none uyu muntu mpenuye nkagira ngo jya ku ruhande ninde yeske mpenuye umwe cyangwa mpenuye isinzi y'abadasigana nibyo biragoye kubona oya nabona bo uko ariko arabivuga nyene biragoye kumva mugabo jewe nakubwiye ko ntarogreta kuko jewe nari nzi ko ndiko ndadefanda ubudasi ubuntu kuko umukuru w'umugambwe reka turabe ko twungira hamwe kuri uyu nawe nyene naramutumye umukuru w'umugambwe ntigenda urondera abandi bose tuje hamwe bagize séance zibiri cyangwa zitatu mugabo yaciye abiva mugabo ibyabajara abantu hoko gwiki nicyo gikuru ibyabajara abantu icigwa kirabaho kandi nkuko mu ijambo ry'Imana ivuga ibintu byose bibaho kugira ngo bitwigishwa mbega ejo vyogenda gutebwiza kuko nko bivuze bo si ukuvuga ngo nukwirata canke turi kumwe aho twawukuye yego nukuri ni kure cane nivyo bavuze ati ibi canke ibindi Imana yadufashije kugira dufashanye dufasha abantu twafashije abantu twebwe umugambwe bwa mbere twaraba intara zose yego kandi twebwe tukiri muri ivyo dushobora gufasha abadasigana yego hariho slogan nigeze kuvuga icyaha cyambere cy'umukuru w'igihugu yari sinunguruza umuhisi sinunguruza uyu yari chef protocole wiwe yego nigeze kuvuga nti jewe ndifuza yuko mu 2015 intara zose zironka n'imiburi buri miduga ibiri sinavuga imiduga ibiri navuga ati haboneke abantu bashobora kuja muri kampanye n'imiduga yabo kandi byara nukuri ico nshimira nuko vyashitse bibaye kiri ca kabiri arabizi nawe nyene ndicegera cyane cy'umukuru w'igihugu nabivuze kuva kera nta mukuru w'umugambwe uwo mu ikomine iyi canke yindi atashikirwa akaganuke ndamushikaniye umwaka uheze
ako kantu yaragakora umwaka uheze urongo umugambo wese mukomine yaronka akaganuke ubunane yego ukabivuze bije yaronka akaganuke kiwe kandi agatsi kuko nibo twakoranye nimba ndi hajya kubera bajya sinigeze mvuga nti kandi nagendeye amakomine yose kandi nkafasha ko tawe winuvye oya none musi naho noge je urabona aho nshitse sinkeneye protocol aho nshitse protocol cyayikora yego bacuva ngo gatekaho kamwe nukuri je aho nshitse nta protocol nkeneye igiti cyiswe ngo aho nshitse nukuri baranyakira neza tabora kandi ndabashimiye yes gayacho twigarukira rero kandi mu bindi rero turi mu bihe abantu bose bahurumbira kuja mu bihugu vyo hanze cyane cyane abajene eski ni hariho ico vyica na igihugu cyari gikeneye cyane cyane mu bikorwa byo guteza imbere igihugu no musaba jone benshi bariko baragenda mu bihugu vyo hanze no kuraba kibajana bagiye kwiga yes bagiye gukora akazi kugira baca amafaranga bazogaruke kubaka igihugu cabo yego bagiye kubera iki kuko mu bisanzwe yego iyo umuntu avuze ati jewe ngomba kungura ubumenyi ahantu kugira ngo buzogaruke bufashe igihugu aho nta gihombo kirimo yego mugabo umuntu avuga ati ndagiye nzogumeyo niherereye igihugu ndacihakane oya ibyo sivyo kuko nta muntu Imana yahaye ibihugu bibiri ni kimwe naho woja hehe yego uzoguma witwa waho nabo guhubwe n'igihugu mugabo bavuga ati w'umurundi umunyamerika yavuye mu Burundi ibyo biragoye ku buryo no kuraba kumbure nk'abaye babaye mu nzego zo hejuru zirongoye igihugu yego kuko haba hariho ministeri jejwe ibyo gwaruka bateza kumenya imibereho y'ugwaruka n'inyigisho bahabwa niki sinzi impamvu mugabo uko biri kose no kuraba ico bagituma abantu canka abajene bavuga ati tuje mu bindi bihugu kuko nibisanzwe kuko hari ibihugu byinshi tuze wasanga bavuga bati kugira ngo igihugu kizotera imbere mwese nimugenda hanaka bijya bintu bariko bariyigisha namwe mu vyige muzogaruke ni sinzi ko ari iyo mvo rero ikibazo cawe sinacovuze neza yego ari abajene benshi umunsi baragenda bagahirayo yiga bagiye kugira medicine bagiye gukora ibindi bintu bitandukanye aca heya yaca bari mu docteur usanga ariko akora mu bindi bihugu alors que nga mu Burundi hariho abagize ngwara ugasanga barinda guteratanya miliyoni 80 miliyoni ngahe ngo aje kuvugwa hanze mu gihe hari abarundi babishoboye koko ngaha bashobora kuza kuhakorera ubwa mbere ho no kuraba umutima wa patriotisme tukaraba eske abarundi barigishwa cyane gukunda igihugu cyabo kuko mu bisanzwe hariho abakubwira yuko bagiye kubera hanze babahemba neza yego sivyo mugabo ugiye kuraba burya kugira umuntu azogere kuri urwo rugero rwo kuja gukorera handi igihugu kiba cyamushizemo umutahe munini ya cyane kiba cyaramwigisha ibintu bitari bike cyadepanje byinshi nukuraba none ba bantu bose guhera no ku miryango y'iwacu usanga wize bagura agasabuni baterateranya ugura gahuzu ugire gute ushike hahandi uba ko umuntu uvuga uti ivyo nize birakenewe n'ahandi nukuraba kuko iyo utashobora kurokoneza ngo uvuga uti igihugu canje no gikorera iki nanje kugira ngo ndacereke yuko cyamfashije kugira aho ngeze sinze umengana John Kennedy w'umunyamerika ni wigaza kubwira abanyamerika avuga ati no kirazire yuko umunyamerika avuga ati mbega Amerika jizo maririki ahubwo avuga ati jiwe no koriki ngo ngira ico mari Amerika iyo ico kintu rero kintu gikomeye cyane mu bisanzwe urumva abantu bashobora kuvuga bati banaka barize mugabo ko bafise ingabire ikomeze gutya tubibe yega no kwiba igihugu ugasanga umuntu harivye abantu kubera ababonanye mu bagage ntetewe niniya avuga ati yoteza imbere igihugu canje agashagira ati nkoresha amafaranga ariko rero nawe raba ico gihugu hevye cyakuhaye ibinganiki kugira witwe canke ube icuri nkuko bivuze bwa mbere mu kirundi bacu umugani bati akanyoni katagurutse nikamenye ubweza jewe iyo politike yo kugira ngo abantu abarundi baje hanze ni politike nziza kugira ngo hariya ivyo babonye hariya bishobora kugirwa ngaha babizane tubigire ngaha jewe kuko ndabona n'ibindi bihugu
bifise umwimbu mwinshi uvuye kubene igihugu babo bagiye mu bindi bihugu. Ivyo rero ubwa mbere nawe karangamutima ko gukunda igihugu kuko je ndamaze kuja ibihugu vyinshi kandi amaze guhura n'abarundi benshi bo muri ivyo bihugu ndazi neza yuko nukuri ndabumviriza barafise akantu ko gukunda igihugu nuko ngaha muri politike turiko turakora tushokora tworohereza kugira ngo bigende neza. Hariho abagiye bakora hanze bagiye kurondera amahera kuko ngaha ataye bafise mugabo ndafise akakaroro nk'igice cyacu cy'umukuru w'igihugu naho rankoranya aba docteur b'abarundi ntabwo ati muzoze kuvura kuri ahabenaha panda x baraza bakavura abantu bagafasha kandi nuno munsi hariho benshi bavuga bati tubaza akarongo nuno munsi ona nkibiza biriko biraba hirya no hino arano bati none twe uburundi turabuhevye bababaye batunuye kubona bene wacu bamerewe nabi ati niyo twokora iki bwose usanga rero amategeko araziritse nkuko barungitse nk'amabaro igihumbi y'impuzu acabanza kuba dedouane acabanza kugira gute ivyo vyose bigaca bituma bacika inkokora time twobafashirizahe ivyo byose rero nibaza yuko ni urona uno munsi hariho politike y'igihugu yo kugira ngo urabona abaje Dubai harabajuja hari n'iteko ryo kuja muri Gabon izobahe imisiza kugira ngo hariho amasezerano ibihugu bigiranira yo guhanahana abakozi ivyo rero niyo politike rero tuza kubananiza ko ku buryo tuzoshika no kubindi kindi naco nuko hariho n'indi politike twashizeho umuntu wese yashoboye kwigishwa ku mahera y'igihugu bose ya leta nukuvuga ni nka credit kujya bagira mu bindi bihugu nukuvuga iyo credit aho uri hose wiyumva uca wiyumva kuri redevable ya credit wafasha y'igihugu cyo gituma rero bashizeho politike yuko wowe wese azoba ariko akorera hanaka ashobora kuyishuzwa akayatahana kandi ari n'ikindi twashizeho mu gutanga amaparcelle twumvikanye yuko mu ahantu bazo bariko baragira viabilisation basiga au moins 30% de la diaspora kugira ngo bijya babonye hari abazi bavyubake ngaha bigende neza kandi baza yuko nuko ubona bikwikira neza nibaza yuko iyo politike yari nziza kugira ngo abari hanze biyumve ko abarundi ni naco gituma mbere twaravuze yuko habaho carte ya diaspora ya carte ya diaspora ya permeta yuko kuko urazi ko hari abarundi benshi abari hariya basigara abanyamerika abadagi abaki mugo ufisi ya carte ya diaspora yerekana ko umurundi uje kuri aeroport ufisi ya carte ya diaspora na visa wasaba kuko birago nami ndavuga birabaje kubona yuko wewe uri umurundi wagiye mu Budagi ukaba umudagi ugarutse ngaho ugacuria visa nk'umudagi mugo ufisi ya carte ka diaspora kuko deja ni ikintu twoshema nuko no muri ministère twavuyeho iyo departement diaspora iriho ni kuvuga rero nuko hakiri byo gupingana bamwe n'abandi mugo nibaza ko uko bigenda bizogenda biravaho habe diaspora yigukorera ineza uburundi hariho diaspora usanga bamwe bagira tendance abandi tendance bigashanga byagiye imigambwe twe twashaka ko haba diaspora y'abarundi apana y'abanyamigambwe kanaka n'abakanaka ivyo bimaze kuba nukuri tuba tugeze ku ntambwe igeze kure kandi hari ibindi bihugu hafi yacu usanga abaminisitiri bava mu babize hariya bakaza bimwe biga bakabishyira mu ngiro nakubwiye ko akanyoni katagurutse katamenya ubweza niko twabikora Apotre Eric yavuze ati abarundi ntibigishwa gukunda igihugu mbega gukunda igihugu baravyigishwa cyane je novuga yuko baravyigishwa seulement bashaka kutumva bashaka kwiga ntiwumva mugo kwiga nukuri sitakubesha abarundi kandi jewe aho naciye abarundi barakunda igihugu iki cyonyine ama telefone ndonka y'abarundi bari hanze ati no twofashiki bene wacu umwuzuriye watwaye yego ukabura huca ugasanga rero biragoye ati twebwe turafise amabaro 2,000 turafise container 5 nutwo byogenda gute turashaka kugerageza ko tubipakize mu ndugu cyangwa indege cyangwa ubwato bikaza none nivyashika bica muri entreposage hajya muri musée opere nayo ni impano musoro ga ucuma niyo rero
coordination yoba mbere na telefone na maire de la ville yuko yoraba abashinga amateka akadushira hamwe tukaraba ico twofasha kugira ngo ico gikorwa kigende neza no tugire tuyishijwe intara tukomokako intara imwe ya Bujumbura iyo ntara ya Bujumbura niyo yakubise gusumba izindi abashinga amateka ni benshi muri iyo ntara tuje hamwe turabe ico twokora kugira ngo dufashe n'imiburiwe tugire iyo coordination n'abarundi bari hanze kugira ngo bene wacu baronke uburengeti canke baronke isafuriya. Yes Marika, uno musi haravugwa ikena n'iduga ry'ibiciro ku masoko atandukanye. Mubaza ko bitegwa niki? Je nibaza yuko nkuko bivuga iduga ry'ibiciro ni ku isoko mpuzamakungu. Kuva aho habaye Covid, hakaza ingwano ya Ukraine, byarabaye kwisi yose. Aha byabaye nuko byabaye bishikira mu bantu hari ubukene bwari busanzwe buhari. Mugabo kwisi yose ibintu byaraduza. Hanyuma rero tutatubura amahera y'agaciro yo kugira ngo dushobore gusuma ibintu biva hanze. Kuko umwimbu turavye umwimbu twebwe twimbura mu gihugu tugashora hanze. Ntaco bisara n'ivyo tukura hanze. Kuko iyo balance ya importation na exportation itagiyeho ntibikunda. Nimba wewe wimbura ugashora 2% ukaba wemporta 600% umenye yuko bizogenda gutyo nyene. Nico gituma rero amatwa asumira mugabo nibaza ko leta irikirabikora cyane cyane ifatanye n'abagwiza tunga canke abafasha finance abantu nibaza yuko mu misi mike ico gikorwa kiriko kirakorwa na leta kizotanga umusaruro mbere n'igitoro kikaboneka twende twoja ngaho tuvuge tuti byanse byagize nte nibaza yuko tuzakuremesha abarundi imyaka bamaze baremye kuko imisi isigaye niyo mike gusumba kugira ngo izuba ryake ariko mbega igikena giduga gibiciro hatandukanye no musi kuri bisi biraza kugorana no musi ku masoko agiye atandukanye no musi isukari buri kimwe cyose mbega bishikira twese canke hari bamwe bishikira abandi nabo bikagenda neza bikorera ubuzima ntibuhinduke wanashima bwa mbere ho bimwe yabivuze nuko abantu usanga hari imvugo y'abasomoza ivuga ibintu bimwe gusa muga bovyegeka kuri naka na naka muga nkuko yabivuze mu bisanzwe ubukene buriko buraba ku bihugu byinshi kwisi hafi mwisi yose ari crise economique hanyuma ibintu by'imyuzurire byateye so gusamara kw'igihugu kimwe urabona byateye ahantu hose ni byantuze bya changement climatique urabona ko ari ni cyago cyugara gisi yose yego hanyuma ibintu rero bimeze gutyo abantu ugasanga bamwe nkamwe mutanga amakuru yo guhengamira ku byo mubonye bitagenda neza gusa umugabo ntimutanga amakuru y'utwigoro leta ibiri kirakora umuvuge muti muri ibi bintu bimeze gutyaye leta irikiragwana nibi kugira ngo aba bantu abene gihugu bashobora kuzobaho neza mu minsi mike nkuko abivuze burya mu bisanzwe ibyo ari karavuga ati nukuraba ingene amafaranga y'agaciro yoboneka amafaranga y'agaciro mu kuboneka kenshi n'igihugu kigira ibyo gishora hanze rero ntigishobora gushora hanze mu gihe abantu batariko baragwiza umwimbo ku rugero rukwiye rero nukuraba utwigoro uravye umukuru w'igihugu ivyo ari karakora no munsi ukarabihimiriza ari karagira mu bantu ukaraba umwitwararika kavise w'uburimyi ubworozi ibiki nibiki abantu kugezaho abaje imbere akavuga ati tugira ibi nibi dushora ibi bintu abo ntibabona yuko umenga niko rukiza dufise je bamwe basha bivuga ukundi muga mu bisanzwe ugiye kubiraba igihugu kizokira hajya kugira igihugu kire kigira uburongozi bufise yerekwa mu gihe rero yerekwa rihari umuntu akaba ari karereka abantu atigira uku tugero nk'ibi nibi dukora ibituzogende gucyaye tuzoshika hari yahaye onda hari yerekwa ya 2040 2060 no kuraba wewe yanike nimbari na ntuzeye wewe muri iryo yerekwa uri gukora iki kugira ngo contribute yayerekwa tuzorigeremo donc muri ico gihe abantu bakwiye kuraba kuko ugiye kuraba twigoro no munsi abantu beje nakunda kurama televiziyo y'igihugu benshi ngati usanga bamwe bari no mu kabari badakurikirana ibiganiro biriko ku mugoroba hari abajene bamwe ubona bageze ku ntambwe zikomeye ubona bamaze gukora imigambi bavuze ama projet atebwo
leta urabona mu rwego yashizeho imiliyaridi 40 habe yogwaruka acashiraho na payeje ati bakompanye mu migambi yabo uno munsi ababigiyemo hakiri kare bariko bakora ibintu bikomeye bagezaho export ibintu uravyumva rero yaba abantu bose bumva kare bakavuga bati umugambi tuwujemwe ntihajemwe bimwe byo gupinga nkuko yavuze ati ibi bintu je siko ndavyumva kandi wowe ntiwarubwirijwe no kuvyumva kundi kuko we nta burunguzi ufise wewe ukumva ukurikira umurongo w'ivyo ariko barakwereka kuko indogo zigiriye reko uravyumva donc muri ico gihe rero abantu bakwiye kuraba uri gukora iki kugira nawe ugira icyo uterereye muri riyerekwa muri ubu kene uri kuravuga abantu barimwo je ndiko ndakora iki rero muri ico gihe rero uri kuravuga gucyo yavyishuye ni ibintu biri kwisi yose abantu batembereye bakaraba ahantu ibiciro biri hejuru abantu bagowe cyane si mu Burundi yego nivyo kubera ntavyo twari tumenyereye kuko ibintu biduga nkuko biri kuraduga gucyaye mugabo wigiye higi nyuma y'urubibe gatoyi hari handi babuze nayo nico bavuga barumiwe abantu bariko barapfa n'inzara mugabo urabona ko handi leta iragira utwigoro hamwe wavuze uti none yisukari kenye none tuyibura twese biragoye kuko n'igihe yaboneka bayinywa bose ico ni kibazo cyo none bivuye ko honorable gazo muri Afrika batanga amaziriyo ziriyo none wewe uzishonje uje uvuga ngo arundi twese turashonje inyama oya siko bimeze rero hari ibintu bimwe bimwe abantu bakwiye kuza baravuga mugabo bareke kuvuga ngo abarundi bose ibibazo bimeze kunuku siko biba bimeze ahubwo no kuraba twigoro tuba turiko turakogwa abantu bakatubona bakatuvuga bakaya kuvuga ibintu vuga ngo twabonye umurongo kuri bisi n'igihe imiduga yari iriho ari myinshi none mwese mwarayinyonga yegire bro no munsi kuri gitoro kibuze abantu biragoye ko usanga bariko banyagirirwa ku murongo cyangwa umuntu agacererwa ku kazi agasanga bamwandikiye amakete canke n'akazi yagatakaje ivyo ni ibintu bigoye mugabo ntibi yari karavuga ati leta irikiragwana ku buryo mu minsi mikeya ico kibazo kishobora kuzova mu nzira rero abantu bose rero ntibave hasi bareke ahubwo kuja gusamazwa n'abasomoza hirya no hino bashigikira amaboko y'umukuru w'igihugu bavuga bati muri imigambi yawe yuko umunwa wose ugomba kurya hamuvuga ukabika amafaranga turagushigikiye umwe wese mu byo ashoboye mwese muje inyuma muri programme mugaba abantu birinde ico basamaza kuko mubisanga abantu basamaye ntibaje mu kwa by'iterambere uzosigara ushonje wenyene kandi abandi bariko bararya kuko musanzwe iterambere ryonyaruka nkuko ushobora guteba muga bivanye n'abantu bamwe usanga arabagararije ndaguha akarorero gihe ntuze Mose Imana mu bwati ku ubwoko muri Egiputa mu bujane muri Kanani n'uguca amata n'ubuki bari urugendo rw'imisi ngaha imisi 3 bageze imyaka 40 imyaka 40 mu rugendo rw'imisi mikeya gusa kubera iki harimwe abagararije bagoye Mose nimba ari we muntu yabaye murongozi yarongoye abantu baguye ni Mose bakagumura abantu mu nzira kandi bariko baragenda ariko arabereka ati tubandanye biriko turajayo hano muzoshika hirya ye uravyumva mugabo bagaca bagumura abantu aho hantu bagumuki bakahamara imyaka bari muri izo mpare gusa donc muri ico gihe rero abantu kubera petete kutumva n'ingoga no gutevya abandi umuntu ashobora gucererwa mu iterambere kandi yare kunyaruka nk'uko ubona abavyumvise karo no munsi bariko baravuga bati ntitwidoga nico gihe rero abantu bakwiye kumenya bati none twebwe uruhara rwacu twoho n'uruwe ubukene buteye dukuriki ikintu kimara ubukene no kwimbura nta kindi nawe uvyuka usobetse ronge mashe gusa gacuvuye kuvuga igifaransa kuri kioske gacuvuga ngo barundi turapfuye n'ubundi urapfa kuko none igihukizo uri kurakora niki ubu abantu bari mu murindi w'iterambere utoroye agakwavu urora ingurube utoroye ingurube urora inkoko utagize utoroye rima donc usanga no muso gwaruka beshi mungana ko batakubona kuri kamera cyari mutoya cyane uravyumva beshi mungana hari abantu mungana no savuze de millions des centaines de millions mu banki bakubwira ati jewe nakoze ibi urawumva umuntu bita Jadoga kwavu sinzi ko muri amugendera mu gasekebuye yatamwe kudukwavu tunga nimba dutana kandi aracari muto
haracari muto cyane uno munsi aho imiliyoni yinjiza ku kwezi z'amafaranga akuye muri bwa bukwavu none akibitangura abandi bajene bari kumwe kwirigara tibasigaye baritwengera bavuga ati yataye umutwe raba rero ingaruka zo kutumva n'ingoga ngo abantu bagamburuke imigambi niyerekwa y'umukuru w'igihugu canke indongozi ariko baramwereka baravuga ati dukora ibi dutunge turye hama tubika amafaranga rero naho rero birakora mbega aho nyene ku kijanye nuko amafaranga usanga ariko arakina mu banyagihugu ntiwibaza yuko bivanye nihangira umukuru w'igihugu afise uno munsi bana yuko ari kuduhimiriza kuja ku gikorwa ari kuduhimiriza gukora mbega ntihari abandi bantu ku ruhande ahubwo bamwicira gahunda ziwe bigatuma hari ibintu bidashika ibyo nivyo kuvugiye kubiraba senze ko mwakurikiye inama ariko arakoresheje mu Kirundo kuvyerekeye akaroro gusa kakawa kategeza nimba kwinjiza nimba ari miliyoni 41 z'amadolari ku mwaka gasanga amafaranga yose yarapoteye sivyo none yapotereye bisanzwe ariko kwana intambara zigoye cyane nico gihe rero urumva nimwe twavuga ati mbe gukunda igihugu birigishwa mu bisanzwe hari umuntu igihugu we wabona ko kigarukira kunda yiwe gusa aha ni igihugu yagiteretse cyose kiraha ni wa muntu usanga petete n'ubwenge bushobora no gutakara ugasanga umuntu yibitse kwirasiyo y'imyaka 1000 atazobaho imyaka 70 no kuvuga ibyo bintu byose yikusanze ko byizo yagize guyiwe byari ibyo abene igihugu benshi mugabo urumva wewe ntabona iyerekwa yuko abarundi bose borya ntabona iyerekwa yuko bobika amafaranga abona iyerekwa ati abarundi bose ni jewe ninarya ngahaga ibindi byo mamfu nizo ngorane umukuru w'igihugu ari karagwana ahubwo abantu b'umutima bakunda igihugu bakwiye kumufasha bose bakamubera ijisho bakamubera ugutwi bakavuga bati iki niki naka ariko araconona kandi niyerekwa rya twese urumva yavuga ati turi kumwe twese birashoboka siko yavuga muri kampanye turi kumwe twese birashoboka none ntiwavuyemo yagushizemo none umuntu yamubonye apakiye ibintu by'abantu bose aratwaye ubona uricecekeye canka guhayemwe ibihumbi bingaho gacuvuga uti wori umugabo nta nivyo nzovuga wewe nawe uramufashije mu yindi mvugo rero nta kintu atari karakora uri kurara avuga ati n'amatongo ya leta yicaye umuntu wese afise umugambi canka bari muri association bagomba kurima niba bayitongo baririme ntibari bagabiye muga nibaririme bimbure umwimbubeho hanyuma niba tabikora neza bari bake bari habandi none mushaka uwo muntu isha atari karakora yokora n'igiki igiki cokogwa kumbure kugira ngo abo bantu kumbure bariko bica gahunda z'umukuru w'igihugu ukuri musafise intumbero nziza igihugu kigere kure kandi mu gihe gito yabivanye nico yari kuvuga aho hari kwinjira miliyoni 40 zingahe z'amadolari akuri muzi gasanga hari ubusa igiki cokogwa kumbure kugira ngo abariko barakorana nawe bashobore kubona yuko bashobora kuja kumbona imwe hamagasha guterambera igihugu cacu Jesse no bijamo cyane gose kuko kuya nababwiye ati mukuru w'igihugu nibindi bintu arabatazi umukuru w'igihugu ico ari cyo umukuru w'igihugu ni byose kandi umukuru w'igihugu ari hose kumana mu gihugu no kuvuga rero ibintu bishobora ngo umuntu yatwaye miliyoni zingana gutya ikikorwa n'icakozwe nuko munsi y'umukuru w'igihugu hari abatakurikije akazi kabo kandi baza yuko umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gufata ingingo iyo ari yo yose kugira ngo ibintu bigende neza ingarutse ku byo wavuze ati hoko wiki ndazi mu biriko birakogwa na leta nuko hari abashoramari vuba kuko urashobora kurima ukabura aho bishorera ukabura aho bishorera ukarima ukagira gute ukarima bikabura fata karore nk'uno munsi uravye nk'abarima itomate hari igihe bimbura bagazitwara muri ville bagataha zitaguze uwo munsi cyazigirane zibora no kuvuga rero hariho ibindi bikenegwa kugira ngo ujya mwimbu ugume umeze neza rero mu migambi leta ikirakora abashoramari baherukino kandi ngira mwarabonye kuri televiziyo bari ko barakora kugira ngo ivyo byose bari kubena leta bigende neza ari amamashini yo kurima tuve mu byo kurimisha amaboko byo kurimisha mashini tuve hari umujene yavuye muri Canada ari mwaro yafashe nini yange mukuru byayi kumuraba
ingene ariko arakora tuve muri bwa burimi bwa individuel Agafundi. 4R umuntu akabona akamara muri 4R ariko ararima akazi ko zogera gute tufate 4R yawe na 4R naka tubishire hamwe tuje mu kibiri ivyo rero hariho abagishora bagira badufashe muri ico gikorwa leta yarondeye kandi no himiriza yuko ivyo ariko aravuga mbayaje kuvuga nibaje ku burimi kandi abo bashora mari nyene nibo bashwayigura mbere n'indege zizobiseha bariko bazitegura ku buryo umwimbu uzoburi ngaha bawutwara ya madolari se ubu naho tugira amadolari menshi yinjira gusumba yo dusohora ivyo rero bigiye kubera kutunganya na leta ni igihe c'umwanya gusa nibaza ko bizohava bigenda neza abantu bo kwihebura kandi nuko ubukene nivyo hajya waraye ubusa n'umubwira ngo ejo biragoye kandi urabona yuko umushahara ugiye ukawugereranya n'ibiciro niho rero uvuga ati ko bigoreye yego kuko ndazi neza nk'inzu ntanzu y'ibihumbi 60 ushaka kuronka ugasanga hari umuntu wa 60 umva yarisha inzu ntiyariye nibaza yuko ivyo byose biri muri nibaza yuko imbono y'igihumbi Burundi bw'ibihumbi 2040 ushaka 2060 nibaza ko ari inzira inzira ni tableau de bord twese hamwe tutegeza kutumbereza muri iyo nzira apotre amajambo menshi muvuga afasha benshi ndetse muri ville ahantu henshi usanga basigaye bashyiramo mu maradiyo kumva abantu ko yumva bariko bararengana icambere bibabwiye iki iyo maciye kumbere mukayumva cyo bwa mbere biranezera kuko mu bisanzwe je ndafise icifuzo mu buzima ni ibintu bitatu nifuza kandi Imana izobimfasha kuko ndifuza ko nogira intererano iboneka mwiterambere no mu mubano wa bene wacu b'abarundi nico gituma jewe iyo numvise hari ico nakoze canke cavuzwe kigahimbara cyo kikabafasha ndashima mvuga nti ya ndoto yanje iri kurayikora cyakabiri ndifuza ko nukora ibikorwa binyubakira izina mu murimo w'Imana ndimo mu bwami bw'Imana hanyuma bavuga ati muri generation izi ninzi mu bakozi b'Imana babayeho harabayeho umukozi w'Imana yitwa naka yavuze ibi kuko tugira ama reference ku bandi ico kintu kimbamo ku buryo no kugisengana gisengera cyagatatu ni kikogwa nokora cyo bwitange ku buryo ntakiriho mu muryango wanje bavuga bati mutama yego yarakoze ibikogwa ku buryo abana banje bazoyibwira abuzukuru abuzukuza bakavuga bati sokuru yari umugabo yari imvuga kuri yaragwanisha akagiye ibintu rero muri kijya gihe ikintu wari ubaje uti muri ville ndamaze kubyumva yuko hari ubutumwa usanga bariko baragumviriza bahajya hose ni vyiza icoroje kintere intege cyo kubandanya muri iyo ntumbero nyene yuko umuntu yoguma akora ibintu bifasha abantu igiteramo ca mbere kizohuriramo abantu benshi ni igiteramo ca Apotre Mbayahaga ico giteramo tucitege ryari vuba nde bumyitegura vuba matekanya gukora igiteramo Imana imfashije Apotre Isidore Mbayahaga atunganije pana bamutumiye jewe ndi tayari mugabe ikigoye ni kimwe turi muri societe mu gihugu ni mwisi yose iyo uvuze igiteramo cyo kuvuga ubutumwa bwiza bubwira abantu ibyaha byabo bakora ico kintu ntibacitaba mugabo kenshi uzuraba ari igiteramo cyateguwe na Primus abantu nko bakwize urabyumva mugabo iki nacyo ikintu nk'icyo giteramo gishoboka mu gihe umuntu aronse abantu bashoboye bamufasha kugitegura uri umwe biragoye yego ni kuko n'isekuro ntivuga atawe uri karisekuriramo hari umuntu atora imihinda agasekura urabyumva rero muri ico gihe ndakeneye inkunga ya mwebwe mwese ndakeneye interano ya mwebwe mwese inyota yo kumva nimba bavuga ati turakeneye igiteramo tubwirwe turi benshi hanyuma ubutumwa bwiza twese tugira ico ega mu bwami bw'Imana bose barabiba
rero ni byiza yuko bijya mubona nimba mubona abantu bakora ibikorane kuri stade niniya mugiye kuraba ingene bikorwa n'amafaranga menshi cyane hajya amafaranga rero jewe ntayo mvise mugo mwaka no yaronka cye nkaronka bavuga ati turagufasha tubitegura aho wowe no basenga Imana ikabampezagirira kuko biri mu ndoto mvise kandi nibaza ko bizokunda uno munsi haraje umuntu avuga ati ngomba honorable Gasosi ndimo araje ati ndi mu businessman oyo we yagiye abyumvise wemeye ngana gute kugira ngo ushoye gutangura duterere ana bari kwadukurikana oyo bazompa mureke so haraje umuntu nka honorable Gasosi ndimo avuga ati jewe rero ngomba gutegura igiteramo cawe cagakura tuzokora publicité amezi 6 cyangwa umwaka wose wanashima bise y'umwaka wose ndagitegura mu buryo bwose bukenewe ariko jewe ku muryango zorihisha dutuma bigihumbi gihumbi cyangwa amajana 5 ufiteme oya atanu yonyene sinaho yo bifaranga rimwe yo kuriha y'ama stage arazimvye ama microphone jewe ingabire mvise n'umuhamagaro nahamagaro so kudandaza ijambo ry'Imana ridandaza Paulo yabyandikiye aba Filipi ati nimumere nk'ababandi bacururisha ingabire z'Imana gusengera abantu ni ku buntu kuvuga ubutumwa ni ku buntu igihe ugombye kunkoresha kavuga uti jengira narumvise ko abantu bagushaka rero ngomba ndabyorganize mugabo unyemerere nzotabuza amatike bahora bigira washaka n'abaririmbyi basanga baririmba indirimbo z'Imana mpanda bibona mugabo agenda bipinga sivyo oya sivyo kabisa kuko mu bisanzwe nta nyungu z'Imana wagiye gukorera wagiye guca amafaranga muri ico gihe rero uwo bigira gutyoye kuri jewe nimba nawe wari ubifise ku muganda ukabona ko byo ukunda ugihamo n'abandi ndaguhakaniye hakiri kare nzogomba ndabubwire 2 canke 3 mugabo nta mafaranga nzobasaba yego umuhora mwumviriza apotre kandi igihe kinini nakaka jambo muzova kagutwenza ko amajambo menshi avuga aratwenza pfa Juno munsi ari amajambo nja kuri TikTok canka ahandi hantu ukabona ugiye ukajambo kambaye aho ngalimwe mu bukatakata burya buntu ukumva akajambo kamwe kagutwenza abantu umunsi bashaje baja kuri TikTok ugasanga abakobwa bariko baragira ama video bariko basubira mu majambo yawe bamaze gushika mukabona ama video mbaye hagamaze gukora nanakime ntabona ari nigenda ibona live ariko arayivuga ngiye kuraba ariko ahoraza ko ahubwo dimashe nkaraba nakurikira akabivuga numva urumva noneho bo ivyo avuga nuko uno munsi yaronse hayivugira kare yarayivuga turi ku mutri wa Uganda nuko yaronse micro ashaka kubivugiramo urumva rero nsanzwe ndabizi byinshi ivyo avuga cyane hari yivuga ati igikurikira nuko umuntu yokora iciza gusa ineza ntihomba kuko ukoze iciza ntikibora kandi naho gukorera ikibi ntuzotiye ngo ukore iciza ngo naka yankoreye ikibi kuko nujya gukorera ikibi waramukoreye iciza asinziriye ari wenyine ari kumwe nawe n'Imana ari ugati jewe mbaye haga yankoreye iciza iki niki nahataje ndakubwira ikintu kimwe abantu benshi bayiga ngo nabahakanye sivyo bagiye ngo nabahakanye imborego bagirasha vuga ashize mu gitanda arazi ko hari Imana arazi ko hari Imana oya yamavuga ati hariho umugani yaducira wa Kigondeye Kigondeye urumva umugani wiwe wa Kigondeye yatije urushinge umwami ego urumva rero nukuvuga rero hajya mu buzima ukora iciza ineza ntihomba kandi ndakubwira ikinaco kiyaza kugira inzigo ari umukuru w'igihugu yapfuye nuzenye ntajyamira nta muntu n'umwe azogira inzigo wayigira umutahe kudandaza inzigo yama agahombo imisi yose tegura kazoza ukora iciza kandi umenye yuko ubuzima n'ubu turi ngaha ntabundi buri nyuma y'ibi ubuzima n'ubu turi ngaha ntuzovuga ati ndwanye naka ndamushitseyo ndamueka maripo ni hapa duniani ariko ni nyuma y'ubu ariho bundi mugabo kuriha ikibi wakoze icyo maze kubona Imana iyo gutwara utararihira hano aho umuntu wese arakora ikibi ngaha anye
oya imbuto ya abivye azogenda yisoromyeko niko bimeze wakoze iciza iciza cyo no kubwira cyo mu gukora iciza ntuze wigere nari mu gukora iciza witeze kuwo muntu gikorera azokigusubitsa nico gitore bivuga ngo gira neza wigendere iyo muzohurira niyo neza wakoze ntaho umenya mugabe Imana yoyo Bibiliya tubwira ngo umuntu agiriye neza mugenzi we canka agafasha umworo abaguranye Imana rero ntiwopfa ikigufitiye iryo deni iyo neza wakoze izoyigusubitsa yego ni vyiza rero yuko umuntu agira uwo mutima ahubwo ukumva yuko ashobora kuja gukorera Imana agakora neza yiteze kuzoyisubizwa n'Imana apana n'umuntu igituma abantu benshi bagora ibikomere ku mutima bakicuza bakababara ugasanga baridogera abandi nuko yamukoreye iciza yiteze ko azokimusubiza mu nyuma musubiza ikibi ariko Pawulo ngo yandikira abaroma mu gice cya 12 aramanuka ku murongo wa 21 aravuga ati yemwe inabi ntibaneshe ahubwo inabi muyinesheshe ineza ngo niwahura n'umuntu yakugiriye nabashonje umugaburire nimwahura nyotewe umuha amazi yo kunywa ngo kubera uzofasha amakara yakurubeya ukayamusoka ku mutwe kuko umuntu agutabaye wewe waragombye kumwica mugabo wowe nawe yarabishoboye kugira kwicisha n'cyaka kwica uwo munsi ahubwo agiye mu bagutabara urinda ufujwe koze umutima ukubwira ati urabona ibyo wakoze kubera umukoreye igitangaza atari yiteze yuko umukorera ni vyiza rero yuko abantu mu gukora ibyiza mubikora mugabo mwiteze impera kwizova ku Mana bidasobanura yuko n'umuntu agiriwe neza atareka gusubiza neza umuntu kuko byitwa ubuhemu uruntu rw'uruhemu kabisa kuko kumva umuntu yahugiriye neza we woje ahantu ukamuvuga nabi woje ahantu ugatoba imigambi yiwe woje ahantu ukamukorera canke ukamupangira ibintu byo kumukorera ikibi nokuri n'Imana iri mwijoro ibifata ku matame kavuga ati mbonye igihemo mwize kabisa nico gituma umwami Dawidi yatanga yavuga ati mu bintu bimbabaje nukubona umuntu nagaburiye abo nambitse abo nahaye indaro aribo bahindukiye bambera base rero umugabo mu gukora ibyiza ubikora uvyiteze yuko ujya muntu ukora icize jo ashobora kugukorera ikibi naho rero byugariye mugabo ugomba kuhitamwo no gufasha guhitamwo hitamwo kuba mu ruhande rw'ibyiza ukore uhitemo kuba mu ruhande rwo gukora iciza yego kuwa kane z'ukwezi kwa 5 tariki 2 mu isoko rya Ruvumera harahiye ruhande rutonya sinzi ko mwabimenye mwese twarabyumvise yego tukaba tuzi ko mu vyababaje abantu benshi nuko hariho n'amasoko menshi asha ugasanga ntasubirwamo bega ni kubera iki amasoko menshi akarirwa gusha je ntavyo nomenya mugabo cyo nibaza kimwe ndabishe ngaho ni kubera iki imiduga muyora baragira accident kuko gusha tufate nk'ibivuze byo mu kwijabe muvumera yes ni byashobora kuba accident y'umucanwa canke iki umuntu akihenda kandi urabona ko twoshimira bajya bagira kizimyamoto barahanyarutse abapolisi bo muri antimeti baramanyarutse barazimya kandi baza yuko ari byiza cyane cyane najya makuru ayo dégagement bashizemo indani arorohereza kugira ngo batabara banyarutse kandi turashimye ko batabaye kuko hajya hari imari z'abarundi benshi zari kwahonera ego mu mwaka wa 2027 turimirije amatora ni hirya yejo harageze hamwe abarundi bo kwizera kugutora mu byo muba mwarashikirije wana ko mu bishitsa mu migambi bwa mbere uvuze mu mwaka wa 2027 nturahashika kandi ibyo kuvuga ngo kwitoza byo kuvuga kwitoza je ntavyo ndavuga ko nzo kwitoza abarundi bo kwizera hamwe abarundi bo kwizera utarabasabye ko bakwizera nige nabasabye ntibantoye nibaza yuko rero ivyo n'umugambi woza mu nyuma umugambi woza mu nyuma mugabo urumva nitwovuga 2027 kandi hari amatora ya 2025 ivyo ni vyakera kuko ivyejo bibara bejo
mbega twomushigikira aramutse yitoje mu mwaka w'2027 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu uko imigambi yarafise yari imigambi myiza guteza imbere igihugu nibaza ko yaravye ko mu minsi 90 gusa azoba bo ubwa mbere hoho utaheza kubaza icyo kibazo kugira utore umuntu sugupfa kuvuga ngo turazinanye uraba imigambi yiwe yego kwijana n'imbono zawe canke nico we wifuza ko igihugu coba mu bisanzwe muri ico gihe yego rero abakandida baraza imbere bakavuga bati twe dufise imigambi kanaka yego muradutora mugabo wewe uja gutora rero ubaza umutima yego muri ico gihe baje umutima kuvuga ati rero naka muri bajya bose niwe tubona yogira ibi mugabo uje uko mbona byogenda nkuko yakubwiye yego haracari kare tworindira mugabo jevyo haba bingora mu gihe usanga arongoye igihugu no munsi nawe yokwitoza kuko Gaston no bakimutoye kubera iki oya notora Varisito yego none ese byambajije yego sinigenda imubaza je kandi nakubwiye yuko uburenganzira bw'umuntu ndabwubaha cyane jewe ico nukuri kandi nta musi wishibere kandi none nta matora niko ndajamwe no oya nta nibyo nakubwiye wabuti suppose yo kuti hamwe amuvuze suppose yuko genda yego nukuri sintegeko kuko ubugenzi naco busabusana nivyo kuko urumva hari ubugenzi bisumba ubundi hari n'imigambi isumba yindi ivyo rero muri kama niko bimeze abantu benshi ndazwe ko yumviye ati ubugenzi buri hagati ya Apotre apana Apotre ubugenzi buri hagati ya Isidore na Gaston Isidore na Gaston nubuhe ko kumengo ari ikintu ubwo muryango n'imiryango kandi ushaka baranyumanye n'isaba enoze ko hari n'umugore n'umugabo usanga batari umugambi umwe cyane bagatora ahantu hadasa bararana bakaniyamamaza mu migambwe ibiri bataha hamwe yego bataha mu gitanda kimwe jewe nico ndakubwira jewe uravuze ko nimvuga kuri yego kandi je mbwira umuntu tukiri kumwe yego hamwe vyonashika yego amajwi yiwanje azoyaronka mu gihe utwara igihugu no munsi atazari kandi hamwe ho bundi mu kandida uno munsi muri baki wo utora honorable obyika yego murakoze cyane twarigeze kubona afishe y'igiteramo cha King Sama Comedy muriko ariko mu giteramo twababonye cyagenze gute agafaranga niko batakwijije kumbure cyane oya nukuri yagira ubuja kubesha ibintu je numvise Kigingi yabisiguye neza kuko barayimubaje narakurikiranye ivyo yasobanuye nivyo yarantumiye vraiment yego yaraje mu biri wanyine mwakira arambwira yuko mu gitaramo ari karategura yego hari abantu benshi cyane bifuza yuko noba ndahari hama ndamubwira nti jewe atakindi kimfatiriye kuri nzoza naye nayimwemereye pe mugabo mu nyuma ndamubwira nturabona mugeje nsanga mfisa yani mabanga njejwe rero ku munota wanyuma namubwiye nti burya rero urantunga bwabutumire sinkibwitavye ntihagira uvuga ibindi bintu bitari byo sinaretse kuza ngo nuko ngo habaye ikibazo hagati yanje nawe mutashatse kuza canke ngo ntasha nari kuza mugabo ico ntari gukora kimwe gusa abantu numvise mwari mwiteze ngo mwari mwiteze ko naye mbu acteur oya oya ko yari yambwiye Kigingi je ndamukunda cyane washaka yari yavuze ati tushobora guha iminota 5 canke 10 ukanyuzamo akajambo k'Imana abantu bakavaho bumvise ubutumwa naho bwa bugufi aho ni sawa